Ndabaramukije mwese abakurikiranye Emotion Talent TV. Ni Abdul Uwimana abaramutsa. Ni kwa kundi nyene nongera ndababwira ni mukore subscribe, like, share na comment. Mutubwire cyane cyane muduhe ivyiyumviro vy'ivyo mwumva mushaka yuko ico mwumva mushaka yuko twohindura, cyane muduterere n'ibindi vyiyumviro. Sebo bimeze neza cyane. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi tugira twige na cyane kabisa, tugira twige kabisa. Ati tugira twige gute rero? Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 867 niho hakatwa imbibe muri Afrika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 867 ariko izo mbibe zahavuye zemezwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 945. Mwibaza ko hagati aho byari bimeze gute? Uyu munsi turamenya ibintu byinshi, turazenguruka tuzenguruke tumenye ibyo turiko turakora n'ibiki. Hama nagira ndababwire ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 885 Kongo cari igihugu c'umuntu, umuntu bitwa umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi. Igihugu ciwe yahawe nk'indagizo, igihugu ciwe yigabira. Iyo ibi bintu bivuzwe, abantu ngira baba bibaza yuko ari ibintu ari ibintu byoroshe, ariko nagira ndababwire iki ni ikintu gikomeye cyane. Kuba umuntu ahabwa igihugu cyose nk'imari yiwiwe, nk'uko umuntu yogenda akakugurira inzahano akayikugabira ati ndaguhaye. Ufata igihugu nka Kongo ukakigabira umuntu, ni ukuvuga ngo uwo muntu nubwo bitigera bivugwa, abantu bahaye agaciro cyane ubwicanyi bwakozwe na Hitler bwo kwica ngo abayahudi namba ari miliyoni 6, namba ari 600, nabyo nibaza ko ari miliyoni 6. Nibyo bahaye agaciro kubera yuko bafata yuko umenga abanyafrika s'abantu. Ariko Leopold wa kabiri wenyene yishe imiliyoni 10 zirenga z'abanyekongo. Abanyekongo barenga imiliyoni 10. Abona bapfuye, abakaswa amaboko, abaciwe amatwi, abaciwe indimi, abakuwe y'amaso, abaciwe amaguru, abakuwemo amada. Ivyo byose ntushobora kubimenya. Ibyo byose ntushobora kubimenya. Murumva? So mugabo ico gihugu uyu munsi cyaciye mu bintu bigoye cyane, kiraca mu bintu bigoye cyane. Harashikaho umunsi haza ba Patrice Lumumba, harashikaho umunsi haraza ba Mobutu, ariko haraza na Laurent Desire Kabila. Harashikaho n'uwiswe Joseph Kabila. Gufata igihugu uvuga yuko gikenye, ego gifise ubutunzi bwinshi, ariko abanyagihugu bacu bakenye, ukaza ufata imiliyoni 60 z'amadolari. Sizo buntejo yambwiye ngo narihenze, ngo navuze ngo miliyoni 60 z'amadolari ngo bazi u Rwanda ngo ku mwaka, ngo ni ku kwezi. Ntabyo nzi. ngo ni ku kwezi.
ukaza ufata amafaranga uyajyana hajya, ugasanga mu gihugu nka Kongo gikeneye gutera imbere, gitejwe imbere n'ubutunzi kama Imana yacihereye. Kagame afise ibirombe, Kabarebe afise ibirombe, bariya bazuma hariya anye muri za Afrika y'Epfo bafise ibirombe, Uhuru Kenyatta afise ibirombe, nani William Ruto afise ibirombe vyiwiwe. Simbeshere Uhuru Kenyatta ntavyo ndamuzi, ntavyo nzi, mugabo nawe ne sinzi nimba uwo birondera atobirombe. Ugasanga bafise ibirombe vyiwabo bwite biherewe, bagabiwe. Umuntu akagira ibirombe vy'amabuye y'agaciro mu gihugu. Ubukorone mwumva kubyukuri, ubukorone bwari bwahere kwere muri Kongo. Ubukorone bwari bwahere muri Kongo kubyukuri wumvise ibi bintu. Nshatse novuga yuko Kongo ironse independence haje Felix Tshisekedi. Ni ironse independence, aho igisoda ca Kongo gishitse ku rwego rwo kuba cohangara ibisoda vy'u Rwanda n'ibindi bihugu n'abandi n'abacangero babashigikiye. Numva n'abava mu Bufaransa bose barimwo. Igisoda ca Kongo kigahagarara bwuma kikabagwanya, n'abene gihugu ba Kongo Wazalendo bakabagwanya, n'umuvukanyi u Burundi akabafasha ati ko murigwanako reka tubafashe guhagarara kigabo, bagakubita abasenzi bakagenda. Nshatse novuga ngo uyu munsi Kongo ifise independence. Kongo yarigeze kuba ari igihugu cy'umuntu ku giti ciwe. Inyuma y'ivyabaye byose, uyu munsi ushatse buvuga yuko bujya Kongo cyari nk'igihugu cya Kagame. Bati gute? Namba utabizi baza neza bakubwire, uyu munsi Kongo ifunze abajenerali mu gihugu, abajenerali 56 bazira kugambanira igihugu. Bose bagiye basigwa hajya na ba Kagame. Icyo ukoze cyose ukaza wumva ngo Goma tombe, Bukavu tombe, Uvira tombe. None aba bantu bimeze gute? Urumva ibigwanisho byaguzwe amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, abantu bakitoragurira nk'abariko baratora inswa canke isene. Nk'abariko baratora inswa canke isene. Igihugu cyaragowe. Ejo Tshisekedi yavuze ijambo aravuga ati batwiciye umwana w'igihugu Kabila barangije batuzanira imbwebwe bategeka ibyo bayibwira ati moka ikamoka. Bayibwira ati moka ikamoka. Uyu munsi ufashe imyaka mike Tshisekedi atwaye ukaraba ibikorwa amaze gukora, ariko n'iki kintu kiranambabaza. Felix Tshisekedi amaze gukora ibikorwa byinshi, ariko kugira ngo ubone abantu bariko barabitangaza ni bake cyane. Iki kintu kirambabaza, ni bake cyane. Ikintu kirambabaza, Tshisekedi uravye ibintu amaze gukora mu myaka 18 Joseph Kabila yamaze kuri bujya butegetsi atwara kijya gihugu, nta na kimwe cya kane yigeze akora mu myaka 18. Respect Tshisekedi kabisa. Abantu baragiye bononi igihugu cy'abandi pepe. Nukuvuga ngo kuri iyo myaka uhereye igihe Kongo yagabigwa umuntu umwe ku giti ciwe,
gushika n'igihe bakatiye imipaka, bagakata imipaka bakayemeza hariya i Berlin, bakayemeza. Gushika uyu munsi novuga jewe, novuga 100% ko uyu munsi niho Kongo ironse independence, aho abana ba Kongo ubwabo ku giti cyabo bahaguruka bagakubita imbesire zaje kubatera mu gihugu cyabo. Igihugu cya Kongo cyari cyaragowe. Reka ndabaha akarorero. Uretse yuko si igihugu cya Kongo gusa, ivyo onye ni wabihiga n'ahandi hamande yawe uraza kubibona. Urazi impamvu? Ndababwira ikintu. Hariho umugabo uyu munsi abantu bari muri opposition ya Kongo, abenshi ni waja kubiraba bashigikiwe na Kagame. Uyu munsi bariko bakora imvururu, bakora ibintu bitesha agaciro igihugu cya Kongo, ngo kubera yuko ngo Tshisekedi ngo ashaka ngo guhindura ngo ibwirizwa shingiro, ngo kugira ngo ace yiyongera manda ya gatatu. Ariko aho bose babera imihimbiri cyanye ibisuma, mugenzi wabo cyanye uwubasunika mu mugongo ngo genda mukora ibi nibi, afise manda zinga? Manda 6, imyaka 30 ku butegetsi. Mugabo ariko ariruka mu mamanda y'abandi. Niyo manda Tshisekedi yaravuze ati jewe sinyeneye manda ya gatatu. Ariko abanyagihugu nibabivuga uko ndabakunda nzovyemera. Okay, mwebwe rero nimba mudashaka yuko abanyagihugu babivuga, ko mwemera yuko mufisa abanyagihugu benshi, ni mubabwira abo banyagihugu babakurikira, muvuge oya, mumubwire Tshisekedi ati ntidushaka yuko ntituzokongera iyindi manda. Yego data wanje. Ariko baraba ibya Kongo, mugabo ntibashake yuko hariho uvuga ujya muntu amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi, kandi noneho iyo myaka 40 amaze ku butegetsi nta kintu na kimwe yakoze. Kuko ivyo ico gihugu kigendera ko byose byubatswe mu maraso y'abanyekongo yamenye. Nta kintu yakoresheje ubwenge bwiwiwe hanyuma ngo aronke inyungu, yakoresheje ingufu z'ubwicanyi kugenda kwica abanyekongo, hanyuma ibyo akora akagira gute? N'amakori arenze urugero. Barabizi, noneho barabiza bariyo, urumva, barabiza bariyo. Ni gute abantu birukanka ku biringo by'abandi, kandi ubafasha kwiruka ku biringo, we wafise ibiringo byinshi, ntibanamubwira ati ariko nawe burya rero wari ukwiye kwisubirako. Kubera iki abanyagihugu avuga yuko abanyagihugu aribo babishatse, hanyuma ahandi abo banyagihugu batobishaka yuko biyongera ibiringo? Muri buka ibyabaye 2015 nga abantu bakisigugwaga bakonona igihugu cyabo, bagaca amabarabara. Uyu munsi ingaruka zabyo ni bimwe nababwiye ati umuntu akora icyaha mugabo niyo yogisabira imbabazi, ariko ingaruka z'ico cyaha zirabandanya zikamukurikirana. Ingaruka z'ico cyaha abantu bazira guturira ibarabara ry'amamiliyaridi, bakubwiye imetero imwe, imetero kare y'ikaburimbo, bakubwiye amafaranga ayikora, wokumigwa. Umuntu akagenda agaturira akasenya akabomora. Kubera iki abantu bagendana na Kagame bavuga ku bintu bijanye n'ibiringo? Kubera iki Kagame ashigikira abantu ngo nibagwanye ibiringo kandi nawe ibiringo abifise? Nibaza ko ari bya bindi bavuga ngo bavuga y'abandi ayabo bakayicara.
bavuga y'abandi ayabo bakayicaraho. Ukagenda kuraba akantu akatsi kaguye agakoko mu jisho ry'uwundi, wewe ufise ingiga maze gufata ibiringo, urahindura imyaka yari 5 uyishyira ku ndwi, indwi iravaho ugaruka muri 5, aho hose no kugira gusa ngo ugume wiyongera. Kandi n'ubu uricyakeneye, nubwo ngo ntibugikora neza mugabo uricyakeneye. Hanyuma ngo ama demokrasi iyi nta soni. Numvise abantu bacitse ururondogoro ngo Felix Tshisekedi ngo yavanze ngo inkino na politiki. Koma musosi ubu muraza kubura ibyo muvuga. Yacanze inkino na politiki bibaraba kwiki, nimworeka konge kimenya ibyayo kuri fro pa Imana ikigumi hezagira. Banyekongo ndababwiza ukuri, jewe ndababwiza ukuri, umunsi Felix Tshisekedi yabavuye mu nzara, niwo munsi muzoba muhombye ikintu muzokwicuza imyaka yose. Ndabaha akarorero, abantu barwanije Magufuli muri Tanzania, nta kindi nobirenzako. Wajya buri muntu afise impano yiwiwe, kimwe. Ikindi nobabwira, harya ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Twebwe abanyafrika dufise ingeso yo gukengera abakuru b'ibihugu kubera yuko uyu munsi tubafise, hanyuma bamara kugenda tugatangura kuvuga ibyiza bakoze baramaze kwigira. Umuntu nimba yakoze neza ni mumushimire agihari. Apana abantu baravuze cyane, barafata Jesse ntinya ko bivuga nkuru nziza ngaha mu Burundi. Mu Burundi mwamuvuze ibingana gute? Hoya agiye mwese mucamurarira. Uwo mufise uyu munsi arakora, akongera agakora, urabyumva, ibikorwa mukabibona, ariko ntawe ushaka kumenya n'igikorwa na kimwe yakoze. Mureke ibintu byo kwitiranya igihugu n'amoko, gushika yaho umukuru w'igihugu akora ibikorwa byiza ukabica amazi, ukavuga yuko atagikorwa na kimwe gihari kubera yuko mutava mu bwoko bumwe. Hanyuma bikarangira wemeye umushenzi yirirwa arasenya, yirirwa arica abantu, ngo kubera yuko ari uwo mu bwoko bwawe. Muvuga ati aho kugira ngo nshime ibikorwa bya runaka tutava mu bwoko bumwe, notuma nshima kubona uwo tuva mu bwoko bumwe ariko arankerera n'umupanga, sibyo? Arababeshe mwebwe. Nimukunda ibyo mufise bantu b'Imana. Uyu munsi umuntu afise amahoro, ayo amahoro nimuyakamishe nshuti zanje. Jewe narahunze, ndabizi muzombazi. Narahunze jewe. Kandi jewe navukiye wanashaka mu buhungiro. Jewe navutse nca ubwenge sanga ndi mpunzi. Nza ndabaza ati nimumbwire, none i Burundi hafise ubutaka bumeze nk'ubu? Narabibaza jewe ibyo. Kwigana n'umuntu aza amazina yawe n'ay'ababyeyi bose muba no muri quartier imwe, mugabo mwahura akakwitanya Karundi. Wewe Banyekongo mwumva ururimi rw'ikirundi, mukora ibishoboka byose mushigikire Felix Tshisekedi.
uwambaye ikirezi ntamenya ko cera, umunsi yobacika mwotangara. Felix Tshisekedi amaze gukora ibikorwa byinshi cyane, byinshi cyane. Tuzosubira. Yari Abdul Uwimana. Kora subscribe aha kuri iyi channel, muzokumva byinshi cyane. Ndiko ndabategurira ibintu bizobatangaza. Kora subscribe ntuvyibagire, uzomenya byinshi cyane. Respect.